tuzobikora uko tubwirwa ariko dutambwa ariko ngende nta mwanya mfise akazi kenshi ndiko ndakora ariko umengo harimo agahigihigi oya ntaco tuzobikora ntaco ntaco kiba kiriho madamu oya ntaco tuzobikora tumbera nyene mbona intumbero apana kugenda widoga mengo sinzi vyari byo ni sawa ujarakuze nagenda rongogwe ni byiza ibindi nabyo tuzobimenya ariko abagore bakuze isaku kabisa ntaravuga ari ikintu nakimwe yamaze kumenya byose Amir? Iki? Sana. Tumegumuru narashika. Hey, you know what? Uko imisi igenda, nuko ibintu bitera biryoha sha. Nicaye home ndi bored, numva nireka nze wenda kuri level. Radio nciye hose. Ni myaniyo. So, numva nyine nukwe urubanza rwacu rwoba nejo sha. Ariko namusi mugano meze neza. Ubona ngwa? No, sio kawaida ko urazi iyo turi kumwe. Agatwengo kamako urafise ukuntu ho ndaba nanje hajya mu mutima nka ndafise ukuntu feeling. Tureshu ne sont pas des marches. Hama ikindi naco. Ndi kintu cyakubwira. Ibyo gumo shakubwira ku muntu. Ubufanga ibintu vya Maria Jenze ngo bintese mu ndiko nandi ndasi kukunda gukina wewe ariko urazi ko ibyo je navyanze nakwiye ufinisha ibindi sha ariko ibyo oye ubireke kandi hama n'ikindi kuri reception ushaka nzoguhihika nawe kamone iyo mikino je okay umviriza renda kubwira ibintu vya Maria Jenje ndumva ibindi ko bintera n'iseseme sindabishaka ivyo bintu bibaye vyiza basi dufate nk'inyuma y'imyaka 5 cyangwa twipfira uko none wowe ntubaye utarose umugore ntushobora kubaho yes of course sinobata muniro urazi wapfanye nande cyenyine none uko udashobora kuba wenyine muniro banza wumvirize muniro yumvire neza urazi amasezerano dufitaniye urazi ingene ndagukunda nawe ko birangira ubwoba n'ibiki ubaye iki ariko wahindutse from nowhere nahindutse ibiki munirumviriza fanje ntabwo dushwanisha umviriza turenda kumaze kabwira dushwana ife kunzura amabwi ivyo by'amasheri n'amasheri sindashaka no kuzanda vyumva izina cyanje naryuze dufata inyuma y'imyaka 5 utavyemeye cyangwa bihiragarire burundu hanza je niyo mbonye n'umuntu w'umugunza numva ndanasesina munirumviriza hasigaye imisi 3 sha yonyene imisi 3 yonyene kandi nawe nyine urabizi abagenzi inshuti bose nta ntumwe atabizi abataraza bazoshika ejo what are you talking about come on imyaka 5 ndindiriye wewe munir no please muri ndazi gukunda gufina sana ndazi gukunda gufina kandi uransinisha sana no kuri kwimana ariko ujya kuranda wanasa n'umukobwa gufina urasa n'umukobwa gufina urigera mbona Jeff n'ubona ndi umwana w'ikirofa muto yo gufina munir shakuvuga yuko aya majambo akava mutima wawe
wowe wa mukunzi wanjye namani iminsi yose dupanga byose rimwe na rimwe bigashoboka ko ari jewe ndiko ndacereza ibintu no ntuso kumbwira amahopa nyambo nkunda twubahane wumviriza ibyo nakubwiye cyangwa umumbwira ibintu by'isesemeje ibintu by'urukundo urukundo ruba yes niho rubavu rwanje niwe mukunzi wanjye nibyinshi tumaze gupanga sha just dusigaje 3 days fucking 3 days of course sikiliza shira ndazo kunda mvimbere ya sheri buri kanya ntandi zingono uvuga rizima pana gumo uvuga mfashe uri uko abana uri kumuvu wamanga sheri niho bituma umuntu agukunda okay calm down monero mbere ndakubwiye sinaje ngabwira mama gari zina cyane ivyo byashirije okay I'm sorry ariko muri sinaje ngabwira dushwana sinzi n'ibintu wisize nyamburara mu gisogoro sinzi n'ivyo ari byo monero atambuye kunangarira imbere no oya ariko waba iki wewe Muno muzima w'umuhungu urashaka ko ari abantu nta niso. Munir. Watambuye kurenga imbibi. Kandi je ndumuhungu je ndumugabo. Nubone ko wigisha utuntu. Gabanya amajambo. Sishaka umuntu azamena amatwi je. Yo two turavugana gubugabanya ijambo. Mama usuye kunzanira ibintu byo kubana jewe ubona usa n'umukobwa wo kubaka jewe ubona usa n'umukobwa wo kubaka wagenga wagenda urondere mushiki wawe mu bantu cyangwa urondere muvyara wawe no man this is bullshit man ivyo kuravuga urukundo rwanye ko ntirugutosheje undi mushaka gufata neza umugore wanje ni wowe mugore wanje ni wowe tugiye kubakana yani tugiye kubaje nawe forever mpaka last ibyo kuravuga byose ntibiko biragira mutwe ariko icyo cyo ushaka kugerageza sha urabe ko ndagukunda nuzakunzana ibintu by'inkundo ngaho je umwe nta ofisi nifite ibyanje ba owe urazana ibintu by'amajambo ibintu by'inkundo ngaho turi mu buzima Munir kwihangana ko mwana w'umuntu gufise iherezo kuramena amatwi kuramena amatwi byose I still love you tena very soon niwe ugiye kuba umugore wanje nuso kumbwira ivyo bakore ariko ni mutambiye n'ivyo nuso kumbwira n'ivyo of course umugore wanje umugore wawe cyane asigaye bisi tubana asigaye bisi kuva ryari je ndi umugore wawe kuva ryari mutagira n'indero uraza wasokuje ubwanwa ku mugore wawe aya majambo ko ava muri wewe munira wanje nzi wewe oh my god there is something wrong so kumvugisha niba binavyita ubupfenga kugenda urundi umvuri kuranuka igihe wambwira ko dukunda je twegeze tuvugana kiwanyu mworora inka warabimbwiye ko mworora inka ubwo rusogorero kuranuka ko rupfa kutari wambwiye ko igikwa kuva nambi honera banza wumvirize kwanza kutari wabimbwiye umviriza sheri ibyo uvuga byose kubaza nga utazi no kwifata neza uzunukira gusa okay I'm sorry reka basi ndakubwire intumbero yanzanye sivyo sheri iyi parfum niyo uko ndayisize kose uhakwa kumpeka ku mugongo so what's wrong with it today wewe nige twaja kuri beach niyo nari nisi byari je nawe kuko niyo mbone uvuga ko nasaze je rero twekana ku migongo je tujana nawe honera umviriza neza Papaji. Nzose kuzanga hunuka muko. Toka bana. Niko mbwira amajambo ababaza sheri. Kumbwira amajambo ntumva. Sinshaka no kukumva. Dusabe sinshaka no kukumva. Dusabe amazi uje gukora iki ngaho?
Adamu shuru wa shetani besire koma. Toka hapa mbele yangu. Toka hapa. Ulikuwa kule kinga. Toka! Kapten Timbe. Vimbere. Nani sura kamenga kariwe ni intozi masura menga kariwe ni imbaragasi. Akakanikira ngaho. ahora byo gusezera umukobwa nzuriye amaso ubwo yabw'umubiri bwose bugahagarara dusabe please ashusha please mugire n'ubwa mbere Sa ukurumba bari uyihanze mukora guhamagara ngaha aje numvise amatelefone eregi ya mbere nagukupiye ko ntabona ko ari wewe urambabari nukuri nari mu kazi kenshi nabonye ishitsi wawe cyo guhamagara muhira nkeneye kubya so kubya twisanze ko nibanga rikomeye oya wambwiye ngo ndondera ahantu yinyegeze iyi adresse naguhaye urabona ko nta muntu numwe tubona muhira cyara gushira gace kubyo kuba mukobwa wanje uyu mugomba tugutwara uyu mukobwa niwe namwirereye uyu mukobwa Munira kuri ni waribesha yaribesha se umukobwa wo gutwara ujya se umuntu nukuri nanse yuko kwa mu rudubi nukuri sinoguhenda namureze kuva kera natwe umukobwa wanje ariko nukuri ku mico yiwe n'ikibazo afise wewe nyene ubwite nukuri sinokwemera yuko umuhungu wawe mbwira neza ikibazo afise kivutse ubunyene n'ingene oya cyo mu mutwe birabyuka akiruka mu ibarabara akaba umusazi yabitewe no kuyiga cyane ibintu byabi wowe bamukurikiye bya nyina ibintu by'ibyo byapfuye nabi byose sinzi yo byavuye ntibimusa ariko nyabyayo biramutagatisha ko ari mwiza gusumbirire kwasanirire burya bwiza ntibugukanje burya bwiza ntibumukanga umuhungu wawe si umuntu naronderera ahandi aho rero jewe sintevye nanse yuko ntivyamusa n'ukuri uzogira ngo sinababwiye canke none wewe nibwo bari ukwanko nawe umufitiye n'ivy'ukuri gwe umukobwa je nirebeye uribuka ujya mwana mureze kuva ari muto oya ndaguye ndagarutse navyo ntibikunda imyaka ine nanse yuko mugwa tugwa mu rudubi mwe mukakangwa n'ijya nzobe mwibaza ngo n'umuntu kumbe n'amashuri sindimwo ariko rero n'umuryango w'uwerega nawe nyene twarawugomwe kuko musanzwe muri abantu bameze neza asha nivyo bije kutwicira ibintu singorane mu mutwe birabyuka akamara igihe akomeye n'ikindi gihe yiruka tukazomara igihe twondera yaragiye tworongora abasazi none no kuri n'umusazi ikibazo mu mutwe mukazana w'umusazi jewe uyagenda cyaho nyene ndawo sawa ukubona birimwo amahiri umuntu ari kwa ngo arasara ngo aragumuka ngo birashika agasara
none ko tutaramubona na rimwe asara n'urwanko batanguye kwereka ngo nuko yamureze erega umuntu urashobora kumurera ukamwana waramureze ibyo bikurikiranira hafi sindi muto byo bwite Sikiliza Shera, ndazo kunda Usizwe kumanga Shera. Mva imbere cyako. Niko mbwira amajambo ababaza Sheri, kumbwira amajambo ntumva.